Barundi kazi inshuti z'u Burundi, turabashimira kubona muguma mukurikirana ikinyamakuru canyu Kibonobono Media, na cyane ko kibashikiriza buri kanya ibikorwa urunani rwanyu rw'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono ruba ruriko rurarangura umwanya uwo ari wo wose. Kuno mwanya rero turi neza na neza mw'Ijenda, hashinzwe koperative nshasha y'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono, tukaba tugira tuganire na bamwe batorewe kurongora iyo koperative. Reka tubahe ikaze kandi batwidondore, bongere batubwire ico bagiye gukora muri rusangi. Amazina yanje nitwa Ninazo Yvette, aba agents natorewe kurongora koperative Kibonobono Ijenda. Hama ico novuga ko ngiye gukora nuko ngiye guhimiriza abenegihugu bumve kurusha umugambi wo kurima igiterwa cy'ikibonobono, hama kugira ngo abenegihugu baronke amikoro. Hama kandi novuga ko tugiye no kubahimiriza tubabwire akamaro k'ibihingurwa muri ico giterwa cy'ikibonobono. Murakoze cyane. Yego, kubera yuko muri Kibonobono dukeneye ko abantu benshi bamenya ivyo ari ivyo, mwebwe rero ko kubona mwatowe hari abashobora kubarondera kugira mu basigurira umugambi bo batora gute, mushobora kuduha akanimero kanyu naho muba muri kenshi muri rusange? Murakoze. Akanimero kacu ni 62 37 78 61. Niyo nimero dukunda kuba turiko turakoresha. Hama aho bodusanga ni ngaha nyene mw'Ijenda, neza na neza bakunze kwita mu Buyenzi. Murakoze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'abandi nyene batorewe kurongora koperative Kibonobono Jenda. Mushinga nahe namwe mwitwa gute? Ku mazina banyita Kobako Siriake, abaratorewe kuba icegera c'umukuru wa koperative ngaha mw'Ijenda. Murakoze cyane Kobako, murakoze kutwidondora. Tubwire rero nk'umuntu abakeneye kugira mu musigurire umugambi w'uburimyi bw'ikibonobono yo baronka gute? Jewe sanzwe mba ku mutumba wa Gwibaga, niho n'ibikorwa ndabikorera by'uburimyi. Hanyuma ubundondera arashobora kundonka ku nimero ya telefone, ndafise nimero 2, hariho iyo nkoresha kuri WhatsApp ya Leo 71 156 ubusa 99, n'iyindi nkoresha ya Limitel 61 68 61 72. Murakoze cyane. Reka kandi duhe uwundi mugenzi wawe muri kumwe nawe atwidondore, atubwire n'ico agiye gufasha kugira ngo uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono bubandanye butera imbere. Mutwidondore. Je nitwa Kajambere Melanie, nkaba natowe kugira mbe umwanditsi wa koperative Jenda, icicaro kiri Gwibaga. Jewe sanzwe mbi Gwibaga, hafi yaho ico cicaro kiri, bikazomfasha kunyorohera rero abaje bashobora gushaka kwinjira kugira ndabafashe, hanyuma nongere fashe muri mwihimiriza kwinjira muri iyo koperative. Ndabanze kubabwira akamaro ka koperative Kibonobono yuko izofasha mu iterambere ry'umuntu, rigatera mu iterambere ry'umuryango, gushika no kumuzukuruza wiwe imitaha azoshiramwo yuko izofasha umuryango wiwe. Hama nzogerageza no kubwira abataravyumva yuko umwimbu uva muri Kibonobono cyane amavuta n'amababi byose bisa akamaro ku buzima bw'umuntu, buvura indwara zo kurukoba, ukongera ukagabanya mikosha. Wondondera yo ntora kuri ku nimero 61 ubusa 89 99 hama 1. Murakoze cyane. Reka kandi twakire abandi. Namwe mushinga ntahe mwitwa bande? Je nitwa Nibitanga Jules, bantoreye kuba umunyabigega wa koperative Kibonobono iyo ngaha mw'Ijenda. Ego. Hanyuma nibiki rero mugiye gukorera? Murakoze cyane. Hanyuma nibiki rero mugiye gukora kugira ngo uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono n'ababurimwo bashobore gutera imbere n'ubwo burimyi nyene butera imbere? Icyo tugiye gukora no guhimiriza
abantu benshi bijukire kibonobono kuko kirimwo akamaro kanini kuva mu ntango na kera ataraza ibibonobono bishasha. Ibibonobono bya kera twari tuzi ko ari ibinyeshamba mugabo twarabikoramwo amabuji ugashishura kajya kantu k'indani kera ugatondera ku giti twarakora amabuji niho natanguye kukibonera bakivuze nca ndumva ko gifise akamaro kanini kubera aho kivere amasabune turabona ko kizovamo n'ibindi bintu n'amavuta atandukanye kandi avura ku buhinga buhanditse kandi agakorwamwo n'ibintu byinshi bizofasha abantu. Rero tugiye kubahimiriza guhera kuri bato bato abarimyi bakuze barimo hanini babishire mu ndimo yabo kuko nta ruhombo ruzoba rurimwo kuko ni igiterwa ciza kibana n'ibindi biterwa. Yego murakoze cyane. Mwotubwira none ingene umuntu abarondera iyo baronka nimba aka nimero ka telefone canke aho mukunda kuba muri? Ego je nkunze kuba ndi ngaha mwijenda nyene mfise nimero zibiri, hariyo ikora kuri WhatsApp n'iyindi sanzwe. Kuri WhatsApp nkoresha 79 amajana 923 amajana 712. Iyi sanzwe ya limitere ni 69 ubusa 83 ubusa 94. Yego muca mu ndonka bitagoranye. Murakoze cyane. Reka tubandanye tuyaga n'abandi bari muri iyo komite nyene igiye kuyobora koperative Kibonobono 9. Namwe mwitwa gute muvyeyi? Mahoro cyane, nitwa Hakizimana Jeanne. Uwo munsi bantoreye kuba umuhanuzi mu Kibonobono 9. Ego uri umuhanuzi canke conseiller muri komite ijejwe gukurikirana ibikorwa canke muri komite ijejwe gushira mu ngira ibikorwa? None ni ibintu bihe mugiye gukora muri iyo komite mujejwe guhanura kugira ngo uburimyi bw'ikibonobono muri aka gace ka Jenda bubandanye gutera imbere? Murakoze cyane. Ubundi nubwo ntari bwatogwe muri aya mabanga banshizemwo, narisanzwe ndi umunwanyi w'ikibonobono. No kuvuga ngo nsanzwe naratanguye kwigisha kubabwira abarimyi cyane cyane abantu bari basanzwe bamenyereye kurima kandi babikunda. Nanje sanzwe ndi n'umudandaza nkongera nkaba umurimyi, urumva biroroshe ko nzotangura nkabaha akarorero k'ivyo nkora jewe nyene nkabirima hanyuma nkashora, hama nabo nkaca ndababwira cyane uko babigenza. Ari je nabatanguriye k'akarorero kuko turamenyereye ko abantu bakora cyane ivyo babanje kubona wabahaye akarorero. Hama nzobahanura gose kuko ndamaze kumenya amabanga cyane y'ikibonobono. Ego murakoze. Hama ndafise akanimero ka telefone mu gihe bokenera kundondera, nsanzwe mba ngaha mwijenda centre. Haba ndafise nimero ya WhatsApp ya 71 amajana 69 amajana 670. Ndafise n'isanzwe 61 amajana 615 amajana 285. Murakoze. Murakoze cyane. Turumva ko mugiye no kuba umuhanuzi mwiza kubera ko mugiye kuba intangakarorero kugira ngo n'abandi byo bazoba bakora babarabireko. Nuko turicafise n'abandi bari mu iyo komite nyene, reka duhe ikaze ubundi atwidondore avuge n'ivyo agiye gukora muri koperative Kibonobono 9. Ndabaramukije. Amazina nitwa Kamariza Claudine. Nkaba ndi muri komite ntunganya bikorwa koperative ya Kibonobono 9. Ego nkaba rero ngiye kuzofasha abanywanyi canke abashasha bagomba kwinjira muri koperative Kibonobono mu kubafasha ndabigisha ngene borema ikibonobono n'inyungu ibiri mu kibonobono kuri twebwe, kuri bo ndetse no ku bana bacu bo muri kazoza. Inyungu iri muri Kibonobono. Murakoze. Ego kugira ngo usigure umugambi neza bisaba yuko umuntu ashobora kukubaza ikibazo akuronka vyoroshe. Ni gute yo kuronka? Murakoze. Biroroshe. Ndafise nimero ya telefone hariyo nkoresha kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp nkoresha 69 amajana 509 amajana 648. Kandi bashobora no kuntora ku yindi yoroshe nkoresha isanzwe 76 amajana 610 amajana 627. Murakoze.
murakoze cyane, reka tubashimire. Hanyuma namwe mushinga ntahe kazina ni gute, ni biki mugiye gufasha kugira ngo uburimyi bw'ikibonobono bandanye gutera imbere aha muri Jenda? Ego murakoze kuntiza akanya. Ku mazina nitwa Ndikumana Yohani Bosiko, nkaba ntowe kugira ngo nzobe cegera cyo gutwara komite nkenguzabikorwa ya koperative Kibonobono Oil. Hama kandi nkaba naragira amahirwe ngakurikirana icigwa c'uburimyi muri rusange ifise impamyabushobozi y'ubugoronome. Bisigura rero ko Kibonobono Oil kiri mu biterwa nagiye niga ku ntebe y'ishuri. Bisigura rero ko kugikundisha bene gihugu bitazongora cane. Ego murakoze. Murakoze cyane kuba tubaronse Jean Bosco aho muri komite ikenguza ibikorwa, mukaba rero muzokenguza ivyo komite nshingwa ntwaro izo biri kwirakora, mukaba kandi musanzwe ari byo mwakurikiranye ivy'uburimyi. Turumva neza ko iterambere ari kashi canke rishoboka cyane kubera yuko muri mu gisata mumenyereye. None kugira ngo ubwo burimyi bw'igiterwa butera imbere neza kugira ngo ubwo burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono butera imbere neza ngaha mu gace ka Jenda, ni iki mutegekanya gukora? Murakoze, icyo duteganya gukora cyane cyane no guhimiriza abenegihugu kubera ikibonobono cerera umwanya muto kandi gisaba uburyo buto ugereranyije n'ibindi biterwa bitanga umusaruro n'uburyo ufadika, kandi bizoce byoroha no kugira ngo naho muha intete zibiri z'ikibonobono agatera hafi yahabona azobona yuko icyo turiko turigisha atari kinyoma ari ukuri kugaragara. Yigwa ko rero utanga n'akanimero ka telefone kugira ngo abashobora kugukenera ubahe ubwo bumenyi wavuze ufise mu vy'uburimyi kambere no na cyane cyane ubw'ikibonobono bashobore kukuronka bitagoranye. Murakoze, Jeffise telefone zibiri hariho 79 amajana 225 amajana 299 hamwe na 61 amajana 935 amajana 874. Ariko rero muri zo zibiri harimo iya WhatsApp ariyo ya mbere 79 amajana 225 amajana 299. Murakoze. Murakoze cyane, reka tubashimire twongere tubakengurukire twakire n'uwundi. Namwe muvyeyi mwitwa bande, ni biki mugiye gukora kugira ngo uburimyi bw'ikibonobono ngaha mwijenda bubandanye gutera imbere? Je nitwa Shimimana Diane, ndi umukenyezi hano muri iki gisagara ca Jenda. Nanje mfise ishaka ry'uburimyi bw'ikibonobono kandi no kubikundisha abandi. Isanzwe mfise impamyabushobozi y'ubwigisha. Rero muri rusangi abo tuhereranye abatari bake baramaze kuza kwiyandikisha mu kibonobono nabibaganirije. Numva rero ngiye gushimikira kuri ico kintu cyo kwigisha abakenyezi bagenzanje, ugwaruka n'abashinga ntahe. Hanyuma ndabatere n'intege na jewe ndabagiye imbere mu kurima kugira ngo bigaragare ko ivyo tuvuga ari ukuri, tubibonere mu misaruro. Murakoze. Mfise nimero ya 72 060 960. Kenshi zakunze gutamarezo ndiko ndagomba kuronera ya limitere ubanza ndayitanga na nyine. Murakoze cyane Diane, umwigisha ekambira agiye no kwigisha ibijanye n'ikibonobono. Agiye no kwigisha ibijanye n'ikibonobono kugira ngo uburimyi bw'ico giterwa bubandanye butera imbere. Turafise n'uwundi nawe nyine ari muri komite, reka tumubaze ico yatorewe atwidondore kwanza, hanyuma aca tubwira n'ico yatorewe, aca agirwako n'ico agiye gufasha kugira ngo ubwo burimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono butera imbere. Mbere atubwire n'ingene aronkeka, nimba ari telefone canke ahakunda kubari. Murakoze cyane, je nitwa Ninahazo Pasikazi, sanzwe mba ngaha mwijenda. Hama jewe ico natorewe gusubirira uwitwa Ninahazo Olivienne yahora ari cegera ca chef wa Metropole Bujumbura, iyo dukunze kwita Bujumbura rirare.
hanyuma ico ngiye gukora nari nsanzwe nkora ariko ngiye kongereza tuba dusanzwe turiko turahimiriza abenegihugu kuba mu mugambi w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono n'ubu rero tugiye kubibandanya cyane kuko twasanze ari umugambi mwiza kandi wunguka. Tugiye guhimiriza abenegihugu kwinjira muri uwo mugambi no kurima igiterwa c'ikibonobono kuko nk'akararo nka je ndamaze kukirima kandi narabonye ko ari igiterwa gikunda ngaha mw'Ijenda. Ego nivyo nogera kugeza kuvuga. Hanyuma nimero ya telefone nkunda gutogwako ni 71 284 503. Iyo ni WhatsApp, hariho na 61 306 372. Iyo ndayitogwako kuri apel isanzwe. Murakoze. Ni kuri Pasikazi rero turangirije aho atubwiye ko mbere wewe aza yaramaze no kurima ikibonobono kandi akababona kimeze neza na cyane cyane ko abona ko ari igiterwa njabuka amazi kandi kizana agafaranga. Turangirije ko tunabashimira mwese, dushimira n'iyi komite nshasha ngaha itowe ndetse tunabakengurukira ku migambi myiza bavuze bagiye gukorera abarimyi b'ikibonobono ngaha mw'Ijenda. Turakengurukiye namwe bwe mubandanya gukurikirana ibiganiro bya Kibonobono Media, eka mbere dushimira uwari we wese agira shaya kugira ngo bagenzi we nabo babone ibi biganiro. Turabakunda cyane.